n'abenegihugu bo muri komine Isare intara ya Bujumbura aho kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya mbere Nyandagaro umwaka wa 2026 bahuriye hamwe n'imvukira ku mutumba wa Gitwe zone Mageyo mu birori vyo guhimbaza umunsi wahariwe komine mu Burundi. Ibirori bikaba vyatewe iteka na buramatari w'intara ya Bujumbura General Major Aloyizi Ndayikengurukiye asanzwe ari n'imvukira w'iyo komine. Buramatari Ndayikengurukiye akaba yahaye impanuro abaraho akabasaba kufatana mu nda no kubumbatira amahoro n'umutekano. Uyu munsi mukuru n'umunsi mukuru twibutsa ikintu gikomeye cyane, gufatana mu nda mw'ikomine, gufatana mu nda mu muryango, uko ikomine ihera hajya mu muryango, mu nzu, gufatana mu nda hajya mu rugo harangwa amahoro n'umutekano bameze neza, ariko mu rugo hari induru urumva ko bica biduga no hejuru. Ibintu bita ubusarabwayi bikanahigarukeko, sinoba ngo zitemewe n'amategeko, ko hari n'izemewe ku muri n'amategeko, mugabo tubona yuko muzihereza n'akayabagu kenshi bigaca bituma imiryango ihungabana. Aho turahamagarira abajejwe intwaro n'umutekano namwebwe cyane cyane abenegihugu, izo nzoga muzirinde, dufashanye izo nzoga tuzikure mu benegihugu zimeze nabi. Yanasavye abenegihugu kuba enderetse izitunga ry'igihugu bongere bitegurire amatora meza. Ico nagomba kubasaba ni uko twoguma dufatanye mu nda, hanyuma iyi migambi dufise myiza mu ikomine no mu ntara kugira tuzoyirangure. Aya mafaranga leta yashize mu makomine azofashe cane cane mu bikorwa umwenegihugu azobona yuko yashikiriwe. Rero twese tubinderetse yitunga ry'igihugu, nitwemere ko hari abantu banyonora batwara itunga ry'igihugu mu mifuko yabo. Tuzirikana ikomine yacu ku mutekano nta kugoheka, bisaba ko tuguma dukanuye, bisaba ko inzego zikorana muri ya nyabune, mubandanye mubumbatira amahoro n'umutekano. Aho tubahamagara yuko tubasaba ko umwenegihugu wese wumve ko uri ijisho rya leta mu by'umutekano. Murazi urubanza twimirije, urubanza rw'itora, twifuza ko rijya tora ryogenda neza. Noneho ntaco tuma ritagenda neza, ko byarabonetse yuko iyo amatora ageze umenga twayahebeye ijya migwi ya seni, ugasanga mu ntwaro siho turi. Mugabo ibibazo bibaye kenshi wewe umukuru w'umutumba ni ubibazwa, chef de zone ni ubibazwa. Turasaba mutangure mwigisha bene gihugu, mubibutse ko amatora ari iwacu, amatora nayo ku mutumba, nimwe mutezera kuyahagararira, kuyacungerera kugira azogende neza. Dusubire twiyambike umutamana, hanyuma duce tuja ku kivi mw'iterambere. Murabizi yuko ata mahoro n'umutekano bihari iterambere ntibikunda. Mu cegeranyo c'ivyaranguwe catanzwe na Musitanteri Leonidas Ntirandekura yamenyesheje ko begeranije amahera ku rugero rwa 65% acamenyesha n'imigambi yarangutse. Aha twovuga ibiraro vyubatswe kw'ibarabara rya Srida, haraciwe n'amabarabara ku mitumba itandukanye, harubakwa amashure n'izindi nyubakwa zabandanije zubakwa. Aha twovuga nk'inzu y'ingenzi ya komine Isare iri mu Rushubi. Akaba kandi yaciye aca ku Mayange imigambi iyimirije kurangurwa. Naho biruko yanagarutse ku ntambanyi agira ati, ariko kubera intambamyi zimwe zimwe haranguwe yashoboye kurangurwa. Izo nazo harimwo izi kubura abafasha mu migambi y'iterambere. Hare twosaba imvukira ziri hano ko mwodufasha kugira ngo bamwe bita aba partenaire technique financier mwodufasha kubegera kugira ngo muze murabatuzanira mu ikomine. Kubura ibikoresho byo kubakwa nk'uko tuvyifuza, amafaranga yinjira muri komine ni make bivanye n'ingene akarere dutozamwo amataxi ari gato tugereranije n'ayandi makomine. Ibirori vyarangiye basangirira hamwe ibifungurwa kama hamwe no kwiginana biciye mu ndirimbo zitandukanye.